dusubiye inyuma gato iyi koperative yanyu yavutse ryari? Iyi koperative yavutse kw'itariki 25 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2021. Inshuti namwe bagenzi ba Media TV, reka dusubire tubaramutse, twizere ko mwaraye neza abandi mwiriwe neza bivanye namwe mwese aherereye. Utaragira sabone ca subscribe yoca abikora kugira ibiganiro byacu twama tuko turabashikiriza muzo kwa bashikira byoroshe. Rero nkuko mubibona ni muri ya ntumbero yo kumenyekanisha ibintu ugwaruka ruko rurakora mu gihugu cacu c'u Burundi, mu ntara yacu ya Cibitoki, muri komine yacu Mabaye. Aha turi kumwe n'umwe mu gwaruka rusanzwe rwiyungunganya, rusanzwe rukora ibikorwa byo kuja hamwe, byo bita amakoperative cyangwa amasosiyasiyo. N'umwe rero muri mu gwaruka rwinshi rwagiye hamwe. Imbere ya byose rero katubanze tumuramutse, turabaramukije. Ego nanje ndabaramukije. Mumeze neza? Ego tumerewe neza kabisa. Byo kunda ko mubwira bakora kurikira Mabe Media TV akazina kanyu nibyo musanzwe mukora. Ego murakoze. Jewe nitwa André Ndagijimana, nsanzwe nserukira koperative y'ugwaruka guyungunganya go muri komine ya Mabaye mu Kinofunofu, koperative de jeunes entrepreneurs de la commune Mabaye. Akoje kome hanyuma tukaba dusanzwe dukora ibikorwa bijanye no korora. Musanzwe mworora ibiki? Ego murakoze cyane. Mu bijanye n'ubworozi bwacu dusanzwe tworora ingurube. Dusanzwe kandi tworora ifi, turafise kiyaga cifi. Nyuma y'uwo mugambi kandi dusanzwe turafise umugambi wo kurima ibiraya. Koje kome ntihenze no musi twabonye abantu bari bayigendeye goma tubwiye ko mu byo musanzwe mworora amafi mukorora n'ingurube. Nabonye abantu abashitsi bari batembereye hariya musanzwe mwororera amafi, mbega baje bashitsi mwavuganye ibiki? Ego murakoze cyane. Twebwe mu mategeko ngenderwako ya koperative yacu canke reglement d'ordre intérieur harimwo yuko koperative ubwa mbere ibeshwaho n'uburyo bwayo, hanyuma kandi ntirera amaboko, iragerageza kugiranira imigenderanire n'abandi bantu batandukanye bashobora kuyifasha. Rero twebwe mu itunganywa ry'ibikorwa byacu twabonye uburyo dufise ari buke, turafise ivyiyumviro byinshi, turashaka no gukora n'ibindi. Rero tumaze kubushira mu yindi migambi twavuye twiyumvira umugambi wo korora ifi, mugabo rero turabura amafaranga yo kugira ngo umugambi ubandanye. Niko rero twaja hamwe turashira ivyiyumviro hamwe nabo dusangiye gutwara koperative, duhava twiyumvira aho abo twokwandikira kugira ngo badufashe. Duca twiyumvira rero ubushikiranganje bujejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, duca tubandikira ikete tubabwira ibikorwa turiko turakora, tubabwira kandi ko mu itunganya ry'ibikorwa byacu bya misi yose uburyo bwaduheranye kandi ko dushaka kubandanya dukora ibikorwa byo kwiteza imbere. Rero bari baje kutugendera, baje nk'intumwa ya ministre kugira ngo ashobore kuraba mu by'ukuri ikete twanditse ko turiho kuri tere ko tubaho, arebe kandi ko kubyo turiko turavuga ko ari byo. Ego ngiyo ntumbero rero yashoboye kubazana bajya bashitse mwabonye. Murakoze cyane. Umwe twaganiriye aratubwira yuko afatiye ku byo mwamaze gutangura gukora, ubwa mbere ho yatanguye arakenguruka, hama yatubwiye ko ariho byinshi bisaba ko muhindura. Mbega mu byo yababwiye muzohindura ko muraba koperative yanyu n'uburyo musanzwe mufise, murabona ko bizobashobokera kubindura byoroshe? Ego murakoze cyane. Kubihindura byoroshe ni intambwe kandi koko ntibyoroshe. Ubwa mbere dusanzwe turwaruka, niho tugitangura kwiremarema, uburyo dufise si bwinshi, dufise uburyo bukeyi. Niyo ntumbero yatumye dutaka umushikiranganje kugira ngo ashobore kugira icyo adufashije. Baduhaye inyigisho, baraduha n'impanuro zijanye n'ibikorwa twokora kugira ngo uburyo bworozi bw'ifi bushobore kumererwa neza, ubwo bworozi butera imbere. Tugiye kugerageza naho uburyo dufise atari kirenga. Tuve ku mafi tuje ku ngurube. Turashitse hari impongore z'ingurube, mbere dusanze nimwe wogira irikira byara. Dusubiye inyuma gato, iyi koperative yanyu yavutse ryari? Iyi koperative yavutse kw'itariki 25 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2021.
imyaka 2 gusa mumaze kugira ubworozi bungana uku, two turaba hari impongore twabonye ingurube nini nini cane gose zitatu, ibigurube binini wokwibaza ko yoba ari imvubu, mbega izi ngurube mwazikuye he? Ego murakoze cyane, ubwo bwoko bw'izi ngurube mwabonye bwavuye ngaha muri komine ya Mabayi nyene. Mbega izi ngurube zanyu zose turiko turaba tubonye ujyana amashashi, mumaze kubyaza kangahe? Aya mashashi burya twebwe mu nteguro y'umugambi wacu uko utunganije, harimwo yuko tworora ingurube zikuze, tukazigura zikuze, hanyuma tukavyaza, tukazimisha, hama tukatangurira ngaho umwimbu, kuko twarabonye yuko bigorana gukurikirana akabuguru kakiri gato gatwara vyinshi. Duca rero mu nteguro y'umugambi wacu dushiramwo ko tuzogura ingurube zikuze, rero twaguze ingurube zikuze, ubu zimaze kuvyara rimwe rimwe, kandi namwe mwavyiboneye, irya n'ubugira kabiri iriko iravyara, ngira mwabibonye. Hariho abantu bariko barakurikira Mabayi Media TV, nibamara kubona iki kiganiro turiko turagira bakabona izi ngurube zanyu ingene zinganangana, bashobora kwipfuza kuza kugura ubwoko bw'izi ngurube. Mbega ko ariyo twasanze iriko iravyara, ikibuguru muguma mugurishe, mwokigurisha ngahe kugira ubariko barakurikira Mabayi Media TV ejo ashatse akagurube ko gutunga ashobora kuza ngaho iwanyu, mwogurisha kuri angahe? Ego murakoze cyane, twebwe ubwoko bw'izi ngurube zacu ni ubwoko bwa kijambere, ingurube bita Large White, ni ingurube zikomoka mu gihugu c'Ubwongereza, kandi twazironse twabanje gukora ivyigwa canke twabajije hirya no hino ababijejwe canke aborozi. Rero ni kubera ko ari ingurube ya kijambere kandi twari uburyo butari buke, kandi no mu ntumbero yo kwiteza imbere no guteza imbere akarere, naho bidutwara uburyo bwinshi, ntituzosaba amahera menshi cane, tuzozigurisha ibihumbi 70, kandi niko dusanzwe tuzigurisha n'izindi. Ikibuguru kimwe ibihumbi 70, bakozi ba Mabayi Media TV mwavyumvise mwebwe mwegereye ngaha, ni ingurube zibereye ijisho, ingurube nziza cane, uyitunze kamara gukura, eka n'ukuri ndiko ndaraba ico nabonye, mbega kiya kigurube kinini cane nabonye hariya, wovuga ngo akibagurira ubu mwokigurisha? Twebwe igikorwa turiko turarondera amafaranga, n'ubu hoboneka umukiriya twokigurisha. Mwokigurisha nkangahe? Rurya runini rungana n'imvubu. Twovugana mugabo ntiyoja munsi y'umuriyoni nawe. Mwavyumvise ko ingurube ikuze neza, ikuze cane, ishobora kugurwa umuriyoni, mbere n'umuriyoni urenga, kuko ni nini cane kabisa. Abakunzi ba Mabayi Media TV barashobora kwipfuza kumenya ati mbega turashaka amafi, igihe muzoba mwaronse amafi menshi ashimishije, kuko tumaje kiyaga kugira twabonyemo amafi, mwaronse amafi ashimishije, ingurube zo kugurisha, byokunda ko mubaha akadresse kanyu ahantu bashobora kubatora byoroshe, kubakeneye ikintu iki canke kiriya muri koperative yanyu? Ego murakoze cyane, koperative yacu ikorera mu ntara ya Cibitoke, muri komine ya Mabayi, zone ni ya Mabayi, umutumba Kabere, ni hafi y'umugwa mukuru wa komine. Abatahazi ni neza neza aho bita Kuwinanga, ku rusengero rw'Abadventiste, aho niho twororeye ifi n'ingurube, ni hafi yaho nyene. Mbega ko Jekome ubu irashobora kwakira abandi banywanyi canke mwarahejeje? Oya, mu ndinganizo ya koperative yacu ko Jekome ntitwugaye imiryango iruguruye, abanywanyi abantu bavyifuza barashobora kuza, mugabo kandi turafise aho twatanguriye ikivi mwabibonye, bijya biguruye mwavuze binini binini, birafise igituma ari binini, hariho ivyasohotse kugira ngo bishobore kuba ari binini. Rero abo bantu iyo baje hari ivyo tuyaga bijanye naho twatanguriye ikivi, dushoboye kubiyaga tukavyumvikana, barashobora kuza tukabakira. Nimba hari ico tuba tutabaje mwipfuza kumenyesha abako dukurikirana Mabayi Media TV, bashobora kugishikiriza? Ego murakoze cyane, twebwe kimwe twashaka gushikiriza ni kijanye n'intambamyi duhura nazo mu irangurwa ry'ibikorwa byacu. Kimwe nk'intambamyi dufise, ubwa mbere turi ugwaruka rugitangura kwiyungunganya, turakeneye inyigisho zijanye n'ibikorwa tuba turiko turakora. Turakeneye kandi n'ibikoresho, turabura ibikoresho bijanye n'ubworozi, mwabonye mwahazungurutse, ibitungwa byacu birira ahantu hameze nabi, ivyo navyo tukabikora twisunze uburyo dufise. Ibitungwa byacu kandi biba ahantu habi,
turashaka kuba twoharinganiza mugabo kubera ko amikoro make dufise ntidushoboye kuba twobikora. Hanyuma kandi mu ntambamyi turagira ikibazo kijanye n'itunganywa ry'ibikorwa, abakozi dukoresha abakozi benshi cane bivanye kumbure n'ingene tubahemba, bakagaya agashahara tubaha ngo ni gatoyi. Natwe rero burya ngo akimpene gikoraho gahambije, iyo tubona yuko abakwiriye bobo ntibabishima, usanga turiko turakoresha nk'abakozi nka 2 mu mezi nk'atatu. Ivyo navyo tukabona ko ari intambamyi na cane cane iva ku kuntu badashima agahembo tuba twabahaye. Ikindi naco ni ikijanye n'ibikoresho, baraheruka kutwiba, abagizi ba nabi barabomoye stock canke inzu y'ububiko baratwiba, batwiba imipanga yari ihari, amasuka, ibipawa n'ibikoresho bimwe bimwe twakoresha mu kugaburira ibitungwa vyacu. Rero ni intambamyi duhura nazo yo mu bikorwa vyacu tuba turiko turarangura vya misi yose. Hanyuma kandi turafise iyindi ntambamyi ijanye n'ivyo navuze bijanye no kudukurikirana, turabura abantu badukurikirana. Iyo ibitungwa vyacu bigwaye turabura abantu banyaruka hakiri kare kugira ngo babivure. Ico kintu rero ni intambamyi, ndetse no mu burimyi turiko turakora nawe nyene turabura abahinga bashobora kudufasha muri ivyo bikorwa vyacu. Aho bari habo mufise mushobora gutera akamo? N'abanyagihugu muri rusange, ariko na cane cane urwaruka turaruhamagariye kutwigirako. Na twebwe twatanguye ibikorwa tutabona iyo tuva n'iyo tuja, mugabo twobahamagarira kuja ku kivi. Birashoboka iyo bagiye hamwe bagashira ivyiyumviro hamwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere, boye kwama ku marigara, boye kwama muhira, mama ndashomereye, mama nta buryo mfise. Mugabo bashoboye kuja hamwe bakagira iciyumviro, barashobora kuronka uyu canke uriya ashobora kubafasha, mugabo babanje kugira iciyumviro co kwiteza imbere. Reka tugushimire cane ku mwanya wemeye guhereza Mabayi Media TV. Ego murakoze cane, naje ndabashimiye cane. Nuko namwe mukurikira Mabayi Media TV, reka namwe twandaye tubakengurukira, mumvise ko rugwaruka rukuru yingunganya kandi rugeze kure, hamwe goronka abantu barufata mu migongo. Ni koperative ishobora kugira akamaro kadasanzwe cane cane ngaha muri komine yacu ya Mabayi, eka wanashaka no mu ntara yose ya Cibitoke, kuko barashobora kunyanyagiza imbuto y'izi ingurube za kijambere, mugasanga zigiriye akamaro benshi bashoboka. Mumvise ko bafise n'umugambi wo kurima ibiraya, ifumbire basanzwe bagifitiye, ni kutora ngaha bakaja kugwiza umwimbu mu vyerekeye uburimyi. Bisigura ko uburimyi bugenze neza, uwari we wese aja mu isoko gusuma iki canke kiriya, bishobora gutuma igiciro kigabanuka cane. Rero wewe uriko uratwumviriza, uriko urakurikirana Mabayi Media TV, akaba ari aho wowe uzi ushobora kubadodorera kugira bashobore kubandanya bafatwa mu mugongo, canke wewe nyene mu vy'Imana yaguhezagije urashobora kugira ico uvuze, ariko ugaruka ukabandanya gwingunganya kandi bakabandanya batanga n'inyigisho ku rundi rwaruka rutarajijuka kuvyerekeye korora canke kurima. Murakoze cane, reka tubashimire mubona mudukurikirana. Ukaba utaragira sabone canke subscribe, cubikora nta atanzigo, nawe ntubibaza ko ataco bigutwara, woca ubikora ukabikorerako, natwe tukabandanya tubashikiriza amakuru nkuko vyama. Murakoze cane, naho butaha.